zikomeye cyane umugumyabanga. Abacamanza igice cya 16 ku murongo wa 16 kugera ku murongo wa 21. Samusoni yarafise ibanga. Samusoni yarafise ibanga yawe n'Imana yamuha kunesha. Iryo banga rimenera Delila. Ingaruka za Samusoni nawe yavuye bamurogoye amaso kubera kumenya ibanga umugumyabanga. Imana yacu ni Imana yishura amabanga, kandi ibanga ry'iyo Mana rimenywa n'abayubaha, kandi umaze kurimenya bikagusaba kurigendera, bikagusaba no kurigumya umugumyabanga. Hariho benshi bahawe amabanga barayamena, ingaruka zo kuri abo bantu nazo zabaye zikomeye cyane umugumyabanga. Abami ba kabiri igice cya 20 ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 17. Ezekiya yarafise ibanga. Ezekiya umwami w'i Buyuda yarafise ubutunzi bwinshi cyane. Abantu bavuye i Babuloni bereka byose ntiyabahisha ibanga. Bukeye umuvugishwa Yesaya atumwa n'Uhoraho kumukurira inkoni ku gishizi kwitiwe byose agiye kubinyaga umugumyabanga. Imana yacu ni Imana yishura amabanga, kandi ibanga ry'iyo Mana rimenywa n'abayubaha, kandi umaze kurimenya bikagusaba kurigendera, bikagusaba no kurigumya umugumyabanga. Hariho benshi bahawe amabanga barayamena, ingaruka zo kuri abo bantu nazo zabaye zikomeye cyane umugumyabanga. Danieli igice cya 3 kuva ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 27. Umva ineza yo kugumya ibanga. Shadraka, Meshaki na Abedenego baragumyabanga, bagumije ibanga bangana gusenga igishushanyo cya Nebukadineza, baratanga itanure ry'umuriro. Imana yacu ibatanga kuwashera ibatemeza muri uwo muriro, iti humura abana banje nabonye ko muri abagumyabanga umugumyabanga. Imana yacu ni Imana yishura amabanga, kandi ibanga ry'iyo Mana rimenywa n'abayubaha, kandi umaze kurimenya bikagusaba kurigendera, bikagusaba no kurigumya umugumyabanga. Hariho benshi bahawe amabanga barayamena, ingaruka zo kuri abo bantu nazo zabaye zikomeye cyane umugumyabanga.